abarundi batari bake bagwaye mu mitwe yo kandi uko kugwara mu mitwe kwabo urumva mu kirundi bavuga ngo ushaka gukira ingwara arayirata sivyo perhaps kugira abantu babitahure bagwaye kubera igihugu trauma cyaciyemo intambara zaciyemo ubushomeri vyitwa ko buhari naho kubera rero izo ngaruka zose zituma umuntu aba traumatize kuba traumatize no kugibiki no kugwara arico gituma rero usanga majorite y'abantu benshi baza kubona Modeste ariko arikorera ibinabiriya ngo none nguriya ngo ajikuzimu mugaheje kubikubwira urumva kuva nagakizwa sindajya saa sita that's it kuva nagakizwa nta cyayinzi nta saa sita na mu masengesho sivyo that's it itse muri Australia navuze ati mana uri mwijuru mwizina rya Yesu ndaribyukinze ibiharage urumva iyo miruho yose yo kuvyukira ku biharage ndara ku biharage iraheze canangura kwirira inyama rero ubu niho novuga ati nza naho nyene vy'ikizunga pana bya biharage bijya nyine bacopoye neza kwaje kwa pla ubu nivyo shobora kurya naho nyene buke urabibona 12 11 top mba ndi mu rushengero aho sinavuzeho canzunguruka nzungu ivyo ndabikora buri munsi hama kaza wumva umuntu ngo ndi umusatani ngo nji kuzimu ngo mbe Modeste akoriki ni makade babwira ivyo nkora that's it wavyumvise neza ni makade babwira ivyo nkora ni makade kwiyamamaza ngo ndakora that's it wavyumvise uri kuravyumva jewe nta munana telefone saa 7 z'ijoro ntari maso that's it mba ni mu ndakoriki nja kuryama saa 7 buri munsi iryo ni itegeko that's it urabyumva kandi 12 11 mbangeze muri studio akazi baraga create uko jewe papa ntawe uhari mama ntawe uhari ibujumbura nta tantine ibujumbura nta onkre inje naje kuri dunyuri wabyumvise narizanye ndi papa ndi mama urumva nza kwicara abavuga butumwa bose bararungitswe ibitabo vyeranda vyararungitswe none nimba batizeye bijya uwazobaje bo mwizera gute the bottom line rero nariko ndagerageza guproving ni ya yindi yo kuvuga ati nimba badafise ukwizera niyo bo baba babwiye ati mwoja mwijuru kuko wawundiri yaje ava mwijuru nibazigera baje ko they did not believe ya faith kwa kwizera ntibigeze bakubwira ari ya point ariko ndaproving ati umukozi w'Imana arashobora kukubwira ati wewe uzoja mwijuru iyumvire igituma yabikubwiye ari cyakindi niyo yoba ari umwana akakubwira ati Imana yantumye nucu bifata for granted ngo ni kuri umwana we nawe ufise uko wumvira uhoraho do your own confirmation kibazo gihari Imana iguhezagire cyane yego no munsi twavuze ngo ukwizera k'uyu munsi ikibazo gihari no munsi bamwe babona ivuga butumwa nka business ni ryari umuntu azotandukanya kari business baje kumukorako nivuga butumwa koko wewe ukora ko business gute rega nayo ni business kuko ngurisha nashimye okay ikibazo ciza cyane ubutumwa bwiza ntibukenesha ariko ubutumwa bwiza buratungisha amen umuntu nakora business kuri ubutumwa bwiza azobibazwa banumvise ariko ubutumwa bwiza ni nabukora neza ukambera umukristo n'uyakambera umukristo n'ujya kambera umukristo ukazana igihumbi uyakazana igihumbi tukubaka inyubako zigakunda uhigeje ukazana igihumbi n'uyakuzana igihumbi shengero ntimuzemereye ko ngenda n'amaguru wewe mwazumvise neza Fabrice nitwa turavuga ubutumwa bwiza kwa tumana mwaka akaba afise imodoka zitatu cyangwa akaba afise imodoka akaba ashoboye kugura imodoka je nkaba ngenda n'umuguru ndi pasteur wiwe ntazemera ko pasteur wagenda n'amaguru so true wavyumvise neza nico bro rero biravuga ngo umukozi wese abereye impembo rero babandi batabirimo twasiga nivyo bindi twavuga
babandi batabirimwo twasiga niyabona afise imodoka Fabrice yampaye ngo business yakuze abitahuye ngo business yagize gute yakuze kandi ni affaire ariyo business Imana yantumye kandi umukozi wese arabereye impembo. Imana yaciye muri Fabrice angura imodoka, Imana yaciye muri Alan angurira inzu. Kubera iki? Amajambo namubwiye yaramuhinduye. Correct. No kuvuga ngo vyitwa uko mu gihe atari byo atari yo ntego wari ufise yuko bitungiramo, ariko urizera yuko hari ababirimwo kugira ngo bubu buhungiro bw'ubukene. Ivyo ni bisanzwe nta mwungu buri sato ubutahizwe. Abo nabo barimo baravuga ubwo butumwa. Bibiliya niyo catujamo biravuga ngo hari abavuga ubutumwa bwiza kubw'inzara, hari abavuga ubutumwa bwiza kubw'ishari, wabyumvise, hari abavuga ubutumwa bwiza kubw'inyungu zabo, hari abavuga ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bw'umwami Imana. Kubera ari kudasoma Bibiliya abo bantu byabacanze, urabyumva. Hasi acavuga gute? Hasi acavuga gute? Zireke zikurane, nagera mwigesa nzogera gute? Nzotoranura. So rero ababigize business birabasha. Wabyumvise neza cyane. Ubwo si urubanza rwanje. Kandi umuntu nabingira ko business ubu nibereye mu Kristo asanzwe. Umuntu angira ko business ngabana ari muri business nzomuhunga. Kubera iki ngumana n'uwo muntu yende ivuga butumwa business. N'uwo muhunga uranyumva neza. Ikibazo rega tugene wa munwa. Ikibazo twagize ni ryashari. Kuri kuguma iruhande y'uwo muntu yagize business ubutumwa bwiza. Uri kwatahuraga ya. Kuri ko ivyo bintu hagaze igihe ushobora kubita business kandi muri kumwe mufuye hunga. Sivyo so ayire majambo cyo bavuga gute? Abantu bose bananiwe bahindura ukuntu ico kwatari kwe kucita. Navyo nakubwiye umuntu yananiwe akabona umudandaji azovuga ngo Fabrice no mwescro wajikuzimu. Aguze imodoka kera iwacu umuntu aguze imodoka bacavuga ngo akati Mitwe nabivuze bakayishora he muri Tanzania. Mugabo yaguze iki imodoka ya Rubaho. Sivyo uriko bitahura babandi kubera ababivuga kandi nabadandaje biranga. Wabitahu nabadandaje biranga. Rero abantu bose bananiwe no mwivuga butumwa, abantu bananiwe baduhindura abakozi ba Satani. Abantu bose bananiwe, abantu bakatuzaho bazohandura yuko turabasambanya. Kandi atana hamwe ata certificate y'ubusambanyi n'umwafise yaho vyabereye, ata foto ngo nacabaye, ata video ntacabaye, atabyo bafise. Wavyumvise neza? Abantu bose bananiwe, ndabakubwira, abantu bose bananiwe baja kuri televiziyo bakavuga ngo bacavuga ngo excellence wacu, his excellence, bacavuga ngo ni president w'amavoka. Siko bacavuga hero. Abo n'abantu bananiwe. Navyumvise neza? Uyu munsi hari ibindi bavuga. Urumva bacavuga ngo wa mu president ngo yishaka kugenda ingendo. None imyaka indwi ntigira ihere bari turi mubi canke nabo baje kwitoza. Wabyumvise? So imvugo z'abantu bananiwe. Okay, hari umuntu yambwiye ngo amatora bayivyuriye. Exactly. Buri munsi ndi positive. Akenshi binavuga abantu bataje gutora. Umviriza buri munsi be positive. If you want to be successful, ndagusabye ube positive. Niba bayivye hagarika umuntu kuyitora uvuga ati hagarara aha nibayibe. Kuva mu gatondo gushika mu ijoro iminsi 3 ihere kurikira ico kintu apfuma kwica. Wavyumvise neza? Iyo niyo demokrasi barayiharanira. Wavyumvise neza? Urimo yavyumva gafafa. Arico gituma umviriza jewe ndi mu journalist mu gatondo nzinduka mu gatondo kuri radio. Wavyumvise neza? Mvuye muri radio ngishikayo 12 nzuka saa 10 ngenda. Urimo yavyumva gafafa. Yego. We saa 3 zigeze. Saa 3 zigeze canja kunywa kafe. Wavyumvise neza? Mpeje ikiganiro saa 12 cyangwa saa 12 n'usu. Bifate ko ari saa 1 canja kunywa kafe. Mpejeje kafe cantangura gupanga ibikorwa by'uwo munsi. Saa 3 top mageze mu kandi kazi. Sindakavuga kuko ni sibyo naje kwamamaza. Mbangeze mu kandi kazi.
ako kazi ndagakora amasaha 3 ako kazi ndagahejeje saa 7 top mba ngiye kontrola kandi kazi k'abakozi banje wavyumvise neza abo nkoresha muri company kanaka canja kubara yuko batonze bose nkabaza byagenze gute amasaha 2 wo shaka umuhamagara nkamuhamagara abantu 120 kandi bamwe bakora hari abandi hari ivyo ndabihejeje camvuga ati sheri uko bien wiriwe neza wavyumvise neza nkamubaza nkamubwira ati ma 30 minutes tuvugana tukavugana tukarangiza izo 30 minutes par jour kubera ko ivyo ntabikoze urugo rwanje rurapfa ngo ututagize ubwenge izogira gute izoduta wavyumvise 11 top mba ndi mu rushengero aho sinavuzeho canzunguruka ivyo ndabikora buri munsi hama kaza wumva umuntu ngo ndi umusatani ngo nji kuzimu ngo mbe modesta koriki ni makana babwira ivyo nkora wavyumvise neza ni makana babwira ivyo nkora ni makana kwiyamamaza ngo ndakora wavyumvise uriko uravyumva jewe nta munana telefone saa 7 z'ijoro ntari maso mba ni mu ndakoriki nja kuryama saa 7 buri munsi iryo ni itegeko urabyumva kandi 12 mba ngeze muri studio so abo bantu bacu bazana ngo urumva modeste ni mburakimazi iryo jambo mburakimazi bishatse kuvuga abantu ataco babara kandi akazi baragakreya uko jewe papa ntawe uhari mama ntawe uhari ibujumbura nta tantine ibujumbura nta onkre inje naje kuri dunyuri wavyumvise narizanye ndi papa ndi mama urumva nza kwicara exactly uzakuririra nde ni wa bise no mbere umuvyeyi umwana n'umugore bise no mbere umufa hari ico ukongera ko kugira ngo ce dusa n'abasoza kino kiyago no mose ico no kongera ko aha muri iki gihugu cyacu urabona iyo uri kuraraba je ndi umuntu nkunze ko bivuga kandi ubu nzoguma ndabivuga ko abarundi batari bake bagwaye mu mitwe kandi uko kugwara mu mitwe kwabo urumva mu kirundi bavuga ngo ushaka gukira ingwara arayirata sivyo perhaps kugira abantu babitahura bagwaye kubera igihugu trauma cyaciyemo intambara zaciyemo ubushomeri vyitwa ko buhari naho kubera rero izo ngaruka zose zituma umuntu aba traumatize kuba traumatize no kugibiki no kugwara arico gituma rero usanga majorite y'abantu benshi baza kubona modeste ariko arikorera ibinabiriya ngo none nguriya ngo aje kuzimu mugaheje ko bikubwira urumva ati urumva bisigurika ati haca hazamo ikintu cya jaruzi tugiye kofa yego kanda gufasha gatowe kuva nagakizwa sindajya saa 6 that's it kuva nagakizwa nta cyayinzi nta saa 6 na masengesho sivyo that's it kabiri iyo 17 nakubwiye buri munsi mba ndi mu ndasenga gushika 18h30 buri munsi uko amateka hari mba ndi mu rushengero none uwo muntu nasenze ingwara zakize ngo nagiye kuzimhora na satani itukizwa kandi usenge bo urumva icyo nashaka gushika ko ni jambo gitwa jalousie rero ishari rifise definition zibiri hariho jalousie negative hariho na jalousie positive ikibazo rero cyaba abantu twasiguye ko bagwaye uwo wese aza kugira jalousie negative aragwaye mu mutwe uwo wese aza kugira iryo shari ribi ku wundi muntu nukuri n'umusazi mugu waza kugira jalousie positive ndakubwije ukuri uwo niwe munyabwenge wa mbere kuko araca aza kwa modeste avuga ati uzi n'amakuru wewe na mbunugira mu modoka nziza iyo modoka na jewe ndipfuza kuyigeramo wabishitse ko gute ndi jalousie muga positive genda rero urabibi bihugu biteye imbere suppose America muri America bafite ico bita American dream kuvuga ati wewe ikintu cyose usanze ari impano yawe ntibaraba ngo ubwoko bwawe ntibaraba ngo usengahe ntibaraba iki it's your opportunity ariko ngaha kubera abantu bagwaye mu mitwe ukaca usanga rero babyisanzemwo sivyo ugasanga abantu bagera no mu nzego anashaka z'igihugu zimwe
bakimugaye mu mutwe wagenda kubasaba ijambo ngo ujya muntu nuwo kwanje MUTWE bare tuvuze mwebwe ntawe tuvuze yani tuvuze ngo ujya muntu nuwo kwanje tuvuga inzego zacu hano bro ubonye umunyabwenge ho kugira wewe hubwo uvuga ati ujya muntu yofasha iki gihugu cyacu ko gishika muri 2040 mu myaka mikeyi cyane muga kubera z'ubwenge kukurusha ngo yangujya n'umujene ngo abajene baragwaye mu mitwe ngo barashuha uvuze 2040 barajene turashuha ngo turashuye amaraso ubwo nagira niki cyane mvuga ati mani ishimwe ko twirongeye kandi Paul avuga ngo ngiye nari umusore nakora byinshi ariko ubusinike nari kenyeza ariko ubusinyike nemera yuko hari umuntu no munsi akubwira ngo abo bose bavuga 2040 tuzoba twipfiriye bisigura ngo nta kamaro ko gukora kugira ngo umwana we basazovukire muri iryo terambere nese nakubye ko abantu bagwaye jewe nanje gushika muri 60 umwaka wose urimwo naracapfye naramaze gucapa naracapfye gushika muri 2060 yego haracapfye ndavuga lelaje bariko baravuga 2040 mbona ko ari hahanda abarundi bose tuzoba tuba mu mavira meza amazu meza samburage narafashe rero urumva prophet umwaka ndacapa mbiriza prophet jewe iyo vira nzoba ndimwe muri uwo mwaka ndiko ndayubaka kangira ndayiheze none ndazontangaje ahubwo je ni naba rero nibereyeyo ukazavuga ngo ujya muntu n'umuzi bro batubwiye vision baravuga ati nuko umuntu azoba yibereye neza I'm going there I'm already there I'm almost there mbereka ngutera inkuru hari umuntu yaje arankurikirana mwanya muremure amwa ngo ukora ibintu byinshi cyarimo ndamubwira none amaboko ndayabuze yo kubikora exactly ngo yangu ivyo ni bibingo umuntu aratangura ngo akora ikintu kimwe cyane namubwira ati okay turi basivye tubiveho umuguzi atonga wa mbere ku isare muri akora ibintu bingana gute afise project zirenze 50 akorera rimwe that's right project zirenze 50 akorera rimwe izo tuzi zo muri space ngo ni amarengo express n'ibiki za Twitter bya byose ni project 50 byose arimo arabikorera rimwe umvise yuko bitahu ubundi agacaza avuga ngo urakubikora uganda ngende gahoro mu myaka 10 genzo bashaje mu myaka 10 hari ibintu nazoba nkishobora mu myaka 10 ndise ziba zizanye abanyamahanga nga kuko kinemu ndakreya ugira ngo irendise zanje ngakiri karatarazi urimo bitahu just ganwa n'umwanya ubundi nango so ni wa wundi rero ni wishikira muri ya 2040 atarashikayo kandi we warashitseyo azoca atangura kujya imihari ngo baraduhenze bro je niyomba barambwiye ndumva weho kugira wubake wari kurajya imihari ngo bajya ngo biki nibiki hubwo my friend umwe wese nahaguruka no munsi twiruke n'umwanya umwe wese muri capacity yiwe urabe ko tudashikarayo rimwe mugani hagiru ugutanga kubera yabaye inkerebutsi nakazi ka okay reka mvuge kanu kamwe abantu benshi ntibazi yuko mu president ari we muhanuzi se niwe le prophète wa mbere mu gihugu abahaye oui nkiyishiraho rero uko bitaho muze murabe ibintu nyakwigendera yavuze burya twagenda tubibamo wavyumvise cyane go muce muraba ibintu uyu avuga yes naho hariho ayandi majwi twumva byinshi biraba neza cyane uravyumva neza so rero burya mu president yavuze ikintu wagifate nka nkama ufate okay uniwe mu serukizi w'Imana ngaha mu Burundi reka manze ndabikore hakiri kare uravyumva neza aho mvuze nk'umukozi w'Imana kandi mvuze nk'umuprofeti ukora naho ivyo iyo biheze burya ubutanga kugira iterambere rya mbere that's right kuko umuntu warinza mwita ngo ni Sebaron umuntu umwe mu rushengero negeze kumubwira yaraje yambaza ngo jewe aha hari muri 2018 barabana mu rushengero ndababwira ngo nubu namanda bivuga bakubajije abantu muzinanye uwa mbere uhera ko n'umukuru w'igihugu n'umuvyeyi wawe true kabiri umukuru umugambwe kuko uwatsinze ni ucutwara ni ucuyoboka abo bantu babiri ntubasige cyane gose wavyumvise gatatu umukuru number wa Regides shushirako izina ryo utwara Regides none
aratanga akazi ku bantu atazi. Amen. Urimo uravyumva? Urimo bitaho? Ibiharuro byinshi. Kubera iki? Abo nibo bavyeyi. Nibo none perezida ntanzi. That's it. Mu gitigi cyabazi imiliyoni 13. Murankuyemo. Exactly. Umukuru w'umugambwe. Watsinze uri ku gihugu. Wamaze gufata umutaka w'igihugu cyose. W'igihugu. Muba arimo araharusansuma sindimo. Urambwiye ko ntarimo ntabwo n'umukuru w'agatumba waho hantu anzi. Uwayoboye ntanzi. Mailong. Ubanya gukubisa ingo mu nyumba kubini wazo bwa mbere. None atwagwa nande yashizweho nande. Si umukuru w'umugambwe. Oui. So urumva ashatse kukubwira ngo donc hari ibintu nyine tubamo ukabona ko byayemo politike y'inda cyane gose. Just n'umunyapolitike uko nukurimo ndakubwira eba ivyo nashize ku ruhande navuze ati nta bamwe babiri shobora gukorera ariko harakenge gato y'Imana yampaye ikindi naco twagiye tubabwira je narasomye ibitabo usanga na business numwe mana afite amafaranga ahubwo nguma yirukankako so rero natwe twashaka gushikayo twebwe twaje ngango tubabwire kubera ko twabishoboye ntiturabishobora tubivuze abo kubera ko tutarabishobora turabandi twabishoborana nico numva novuga kubera ko mukanya urabona ama commentaire ngo baje abantu bariyemera oya ntitwiyemera twebwe twaritahuye gusa gatoya naho tutaritahuza twaritahuye uko umunsi twomara kwitahuza twoca amavewiti yo caba yacu amataje meze yo caba yacu nico gituma nyene turimwo cyo gituma turimo rero batubabarire twaje hano tubabwira uko ubuzima bumeze naho tutabuzi kandi ntitwavuze ubuzima bwacu bugi twavuze abaperezida twavuze byakunze baziranotse twavugiye turabashimira batama mwarakoze bamayondori n'abavenera turabavuze mutubabarire mu izina ni kubera ko tububa kandi mwagize ivyo mukora burye nibo twavugiye nibo twavugiye ugiye muje kwatera amabuye ngo baje kuzimu ngo abari nabo amagatatu tuyatware turaba tuzoge dutwaye kamera ducimwa ayo magatatu tureko bikunda ufise ikibanza ciza mu rugomera aho hambere bashavuga ko utwara magatatu oya atari nane oya ngo watwarane ya caronka dusubiremo neza izo ni imvugo z'abantu bananiwe je nabisaba sazi mu izo mvugo oya just nabisaba sazi je nabaditraumatize abagwaye bari muri depression oya mugazi ni Fabrice yabuze jewe ni imvugo y'abananiwe muze dukore hari ivyatunaniye ngo tubacabire ko tubigerageza muze dukore tube nk'abo bantu tuvuze mugabo turabavugiye ntimubahora ubusa ubundi muntu yaravuze ngo bivye leta none we ntuwoyiba wela ugenda werekana ubwenge bwawe ubwe wavyumvise byari bivuye kuki ngo umugore w'umukuru w'igihugu ngo yambara ibintu bizimvye we tuhagushize ntuwo vyambara exactly je namambwira abantu none ko mutababwira ariko that's right nico gituma rega mureke tubavugira ariko nico gituma fa wavyumvise neza gafa urumuna nizo minisi ese nagomba hari uguma mu kanyosha nicokura nicokura coshoboka Imana ishimwe kuba bavyumve neza banavyumva ariko ikini naco reka urazina abantu kugira bareke kuvuga zina babwiye biratangaje cyane kandi biranababaje cyane bambarenze kubivuga umvise kano kantu narababwiye ngo nakoresheje example ziri typique ngaha twese tuzi ndababwira ngo umuvyeyi wacu yifitiye depression ko atigeze yambara ari mu ishamba none nubu ari ku mugaragaro mureke yanke kwambara true wavyumvise neza icyo ni cyashoboye icyo nico yarabuze bamureke yambarira okay nkuko ukurira mu nzara ukacuronka hari umuntu yanyigishije cyane excellence yagiye nyakugendera nkuru nziza barugari barabara isaha yose
muzi gituma avuga ari baraba yarafise trauma mbabarira mutama naho dahari uko ijambo ryawe rihari yarafise ikibazo ko bishe se wiwe ko bishe se wiwe none uwo muntu areka kugari baraba we areka kugari baraba tell me exactly manu bifitiye mu mutwe nanje aratemeze neza ndivuga je mbonye ibiharage biraye urabona ndi kwibara hariya biraye ndi kwibara hariya cyangwa ati ivyo biharage ntibabingaburire kubera iki narari ibiharage gushika yaho bimeramwe uri munanahura muri lise nabaye imyaka 10 muri lise kuva mu windwi gushika ndangize fise trauma y'ibiharage ugize gatatu ndakubwira uyu najewe kandi sinamuvuga mwize n'umutunzi abonye ikirago acadahwa vome sorry mumbabare yumvuga mwisha tubivuze mu gifasa nk'ibitaza gutera ikibazo aca vomisa ikirago kubera iki yarakiryamye ko aracifuka ifitiye trauma subwira hasi that's right depression mwanyumvise neza rero ni mumureke amanza kiri ahubwo yambaye biki erega najewe nivyo urabona prophet ivyo byiharaga uvuze nivyo je ndimo ko muratahura ariko je nakuriye mu nkambi z'impunzi umuntu ari mariye amashure yareze wagomaje kumwigisha ari mu ishamba urumva ngo yambara ngo $100 no kubibutse je mvuga nk'umukozi w'Imana amen wavyumvise neza ndiko nava nk'umukozi w'Imana ariko oya nivyo vraiment uri kuranyumva neza nuko oya nivyo erega nagira mvuge prophet urabona ivyo by'ibiharage jewe nabaye mu nkambi z'impunzi wewe rero intete uzibonye intete shanizo babwire nukuri ndababwira nukuri twaja kuri stock gufata intete ibiharage urumva bwabuharage bw'ubupaso ntibwarimo erega zijya n'izo ntete sindanabyibuka bimwe urabyumva shitse muri Australia navuze ati mana uri mu ijuru mu izina rya Yesu ndaribyukinze ibiharage urumva iyo miruho yose yo kuvyukira ku biharage ndara ku biharage iraheze canangura kwirira inyama rero ubu niho novuga ati nzanda naho nyene by'ikizunga pana bya biharage bijya nyine bacopoye neza kwaje kwa pla ubu nivyo shobora kurya naho nyene buke urabibona nayo ubundi bavuga nivyo nukuri nivyo urumva none bindi bavuga ngahadu none wararushureke kuru ngaha twese turagwaye depression oui kubera iki ubukene twabwayemwo gasubiremo babwiye rero niba vyoroshe dusenga Imana abantu bakira ama depression wavyumvise kandi ushaka gukira ingwara aragira urakonza shafafa joshitsi ujumbura kubera kuburaho kuba byarancanze umbe nashitse ndakora mu isoko agasoko gacakarasha urabyumva neza gahiye camburaho kuba urabyumva neza camba ahantu umwaka n'amezi 8 kwibaraza ari umuzamu ampaye indaro twarara kubirago kugira rero umbwire ko sanga mu cumba hasa nabi canke hari kirago oya pana kirago ibarajogwa kugira umbwire ko muri chambre nza gusanga hadashashe canumva ibintu byose bije bikamvangire nako bikankubita kubera iki sinabitahura iyo depression yaranje canumva umenda subiye muri kakazu canumva subiye mu kurya baraza uruke nimundagora no kudasubirayo ni nk'umukirisa abonye shetani uriko yavyumva neza so Imana ni nziza kuba twaje tukaganira twagira bino biganiro byiza henda kwereke kugira bifatane rero ukwizera nivyo byose tuvuze bihuriye yofasha gutwa ari karadukurikirana iyo rero wamaze kumenya ko wagwaye ucuva mu bugwayi urikura mu ubwo bugwayi ukiterekana abangoreka ndabe ko nokira kugira rero ukire ntuza gukizwa no kuburimo ico kintu uri murakibamo uza gukizwa no kushaka kugisohokamo
kugisohoka muri ni gute wanka kugira ko commentaire ukanga no kwicara nabo abantu bashaka kugira ko commentaire yes kuko niba kigira ko commentaire na urabona yuko ivyo bavuga ari byo muri mind yawe uri kurasubira inyuma bati sha naho norandagira gute naho mva ngo nzogura imodoka ariko urundi burakenzi banje bambiye ko atakigenda birakunda gutega basha wotunga utasohotse wotunga utagiye muri Dubai utagiye muri Europe n'ibyo ariko bizokunda mu izina rya Yesu amen bizokunda so nubwo rero nuhora umuntu akirira wenyene arigirira therapy hari therapy abapsikologi badashaka gukiza oui ni wenyene uyikorera batereka sukeyo ngende buhoro buhoro urumva neza wow urakoze cyane imana nibyo vraiment na jewe kuri ico Mr. Lay ico novuga nicyo nyene prophet avuze ushaka gukira ingwara arayirata je nibaza ko ikiganiro twagize the conclusion dushitseko ni yuko kugira nawe bikunde kuhesha icubahiro uhoraho kugira nawe ushobore kuduza izina ry'uhoraho banza utahure mbega uri mushari negatif canke ishari positif ukaba muri negatif biroroshe ko uwo ari we wese ubona aza kuba threat ngo ni ucuronka bu blaming mama sintera imbere kubera kanaka mama sintera imbere kubera iki niki ariko ni waje muri rya shari positive bizotuma ugenda uvuga ati icoma tugahura naziranotse nkamubaza ati mutama jewe ndakwemera kuko ivyo ushitseko I desire ko nanje no hashika washitseyo gute wibaza ngo yoreka kubikubwira ubwo ibyo nivyo binezera umuntu yateye imbere urazi kuntu biryoshe guha ikiyumvira umuntu uzati uyu nawe niyatera imbere n'umwana wanje azomuha amazi je rero novuga ati duhamagariye abariko barakurikirana iki kiganiro cacu nukuri guca ubwenge kuba positif uburongozi bw'igihugu cy'u Burundi buradusabira kuja muri vision 2040-2060 kujya twagiye turabivuga ntibiba ngo ni kubera uriya kanaka nawe ngo abanje kubikora biba kubera wewe wavyishizemo nimba uvuga ati jewe muri iyo 2040 jewe nzoba namaze kuba umugwiza tunga walk towards that utaravye kuko ni waraba ku ruhande uzoga umusamara ni kwa kuntu umwana ari mw'ishuri kugira arabe imbere agasamara ntacashika umwe wese muri couloir ye kandi burya mu buzima turi muri competition n'abantu babihariye neza cyane urabyumva guma muri couloir ya hama wiruke cyane gose hamukore umva mugabo guma muri couloir ya neza cyane atletisme n'agaciye ko gato iyo baratubwira ngo uwihenze ukaraba inyuma abari inyuma wa wundi w'inyuma ngo bumuhaye metero zibica zitatu kugira gufate rero muri couloir guma mutaraba inyuma muriko muravyumviriza abantu b'Imana keep focusing gira focus urabyumva neza gira focus nico gituma jewe bavuga bareka je ngo mugaye Imana je jeje narinzanye Bujumbura amen na uzohankura nayikuye amen okay cool now tubashimire gose rero bagenzi mwariko muradukurikirana nibaza ko ikiganiro n'ukuri ndaryohewe cyane natwe turaryohewe Prophet Modeste tubashimire bivuye ku mutima thank you very much ndashimiye Mr. Le ndagushimiye ku mwanya mwiza ikiganiro ciza cyane ndaryohewe tuhigiye byinshi ahubwo dusabe Prophet ko tworaba ubukurikira tugasubira tukabandanya ibi biganiro turabandanya kubera ko ibi nene narabyifuje cyane ndabibura turabandanya yego urumva rero bariko baradukurikirana bikagiye kuba karyo ko kubandanya tuganira mugabo burya at least bibiri mu ndwi twatebye kandi abandi badutera intege nabariko baraturaba muri comment rero mutubwire nimba ibi biganiro twobandanya ibi nababuza ko mushobora kutubwira topic twoza kwisungako rero tubashifuza ko tuyaga naho mwifuza exactly rero tubashimire gose Imana ibahezagire cyane turashimiye cyane gose abadufashije gutegura iki kiganiro Sandy Hotspot ngaha muri Asiatique Sekanao Products ibyo byose murabibona hanyuma rero tukaba twari kuri Fabs Vision Talk Show
ikiganiro twiyemeje ko kizoza kirazana inyigisho z'iterambere, urumva ko no muyobokamana ari ikintu twashize imbere kandi tuzoguma dushira imbere, kandi n'ukuri Imana ibahezagire cyane. Rero make sure you subscribe and make sure you like, make sure you share. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.